umutima w'umugabo ubamwe ibyumba byinshi. Iyo mushwanye arashobora kugara ico cumba cyo gushwana, akugurura ikindi cy'umunezero, akagenda uhura n'abagenzi, akaryohe gukamenya nta kintu na kimwe kigeze kiba. Ariko umutima w'umugore uba mu icumba kimwe, muriko muravyumva, uba mu icumba kimwe. Niba washwanye n'umugabo, niba wagwaje umwana, niba umwana yakugoye, niba hari wagututse, niba byose urabigendana. Aho wicaye umuntu arakubona kuri magorwa, arakubona ko ivyiyumviro vyawe vyatakaye kubera ko Imana yakuremye ufise umutima uri mu cyumba kimwe. Ariko abagabo barugara ivyumba. Haleluya. Nico gituma bakunzi bahorikana TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze twishire mu biganza vy'Uhoraho. Data wa twese uri mu ijuru, Mana y'imbabazi n'imbaraga, mahoro yacu, munezero wacu, ndanezerewe muri iki gitondo ciza c'umugisha duhezagije nk'abana bawe, Mwami Imana, kugira ngo tuganire ibyawe. Ndasenze nsaba mpwemu yera umufasha mwiza twahawe, guzubane nanje, ubane na bene data bose bazokumva ijambo tugiye kuganira. Nta micubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye ko vyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen. Rero ico Imana yashyize ku mutima wanje uyu munsi cerekeye abakenyezi. Nukuri kuganira nabo, kubakebura, twibukanye, haleluya, kuko umukenyezi iyo asamaye hari ibintu byinshi bishobora gupfa, kuko umwansi bantu b'Imana aranka urugo gose. Rero hariho ibintu bine numva nohanura umukenyezi ukora, haleluya. Ndamuhanura kubibera amaso, akabikora kugira ngo urugo rwiwe rubemwe amahoro, haleluya. Kuko hariho umwasi adasinzira, hariho umwasi umve ntagoheka, aca muri iyi nzira wayimunanira mugaca muri umva ahantu hose kugira ngo ahungabanye urugo. Rero reka turabe inyungu za mbere kugira ngo urugo rubemwe amahoro. Biragusaba kubaha umugabo wawe, haleluya, biragusaba kubaha umugabo wawe. Reka kandi iyo umwubashe by'ukuri, ikintu ca mbere wunguka nukuri Imana bana nawe, Imana iraguhezagira uko ari kose. Iyo umwubaha Imana iraguhezagira. Reka turabe mu Bikorosayi igice ca 3 dusoma umurongo wa 18. Haravuga ngo, bagore mugamburukira abagabo banyu nk'uko bibereye abari mu mwami wacu, amen. Muravyumva, umugore yakijijwe, si n'umugore yakijijwe gusa, ubundi umugore yiyubaha akwiye kubaha umugabo wiwe, haleluya. Akwiye kubaha umugabo wiwe nukuri, ukumva yuko, kuko uyu munsi je ndiko ndabiraba, kandi sinzi ko abagore muri ko murabibona, Satani ariko aratwara agaciro cyane abagabo, kandi n'abagore bakavyemera. Rero nukuri uri umugore atubaha umugabo, umenya ngo Imana ntishaka kuguhezagira, Imana ntishaka kuguhezagira. Ariko igihe umwubaha Imana iraguhezagira, haleluya. Ushobora kutabibona ubunyene, ariko ejo uzobibona, haleluya. Ejo uzobona umuhezagiro w'Imana, uvuge ngo nukuri ndashimiye Imana, naho noba naciye mu bikomeye, Imana yahagararanye nanje, Imana yangiriye neza, none uyu munsi ndi mu mashimwe. Rero ico kintu ca mbere wa mudamu we nukuri ugihagarareko. Ndagomba ko tuvugana ibintu bine. Icya mbere nukumwubaha, ukamwumvira, haleluya, ukamwumvira, ukamusonera uko ari kose, Imana irakugirira neza. Iyindi nyungu igira kabiri, nukugira wigarurire n'umutima w'umugabo wawe. Urazi yuko ubugwaneza bwawe ushobora kumuhindura. Hariho nk'intahe nyinshi ushobora kumva. Reka dusome mu ijambo ry'Imana
turabe muri Petero Petero wa mbere dusome igice cya gatatu, dusome umurongo wa mbere hamwe n'umurongo wa kabiri. Haleluya. Igice cya Petero wa mbere igice cya gatatu umurongo wa mbere gushika ku wa kabiri. Ngo namwe bagore nuko mugamburukira abagabo banyu kugira ngo naho bamwe batumvira ijambo ry'Imana baremeshwe n'ingeso nziza z'abagore babo batagize ijambo bavuga, nibabona ingeso zanyu zitunganye zifatanije no gutinya. Amen. Muravyumva? Rero umugore ubundi kugira ngo by'ukuri aronka amahoro kandi yigaruriye n'umutima w'umugabo iwe, akwiye kuba umugore yubaha. Haleluya. Umugabo wawe ukamenya ingeso ziwe, ukamenya ikintu yanka, ukacirinda kuko ntibyumvikana ingene umugabo ashaka kukwihaniza ikintu rimwe kabiri gatatu kane gatanu. Senga Imana niyo iyo ngeso yarakunaniye, by'ukuri ufuka musenga Imana uyibwira uti Imana jewe ingeso yarananiye, ntabara ungirira imbabazi unshoboze kunesha ingeso. Haleluya. Umwamira ivyamwe. Urumva ariho ngira ngo iyo nkuru nari narayibabwiye. Urumva umugabo ngo yacinyuma umugore wiwe n'abakozi. Hanyuma ngo umunsi umwe umugabo yagiye hanze ngo agura ishuka. Niyo nkuru nari bateka ariko reka ndayisubiremo iyo ntara. Ngo azana ishuka. Hanyuma umugore imva yarasinzira ngira ryatero ry'utikoma, umugabo akabyuka buhoro buhoro akaja muri ivyo bintu n'umukozi n'umuyayi. Uhama ubundi munsi w'uyu mugore yari umukozi akorera ngira leta sindabizi. Uhama ngo aragaruka muhira, imodoka yisiga kwibarabara, arinjira aje gutora ikintu dosiye yibagiriye muhira. Ngo atasanga abakozi bariko baravuga bati kumuyaya ati wagipfuwe uwi gurasamana na sobuja ugomba gusambura urugo rw'abandi, ariko baramutuka. Umugore aravyumviriza avuga ati ibintu birakomeye. Ngo araceceka nta jambo na rimwe yavuze. Ngo acaragenda ngo akora isuku, agura matera, aragenda sasi ahindura matera y'umuyaya, ashiraho iyindi nshasha, afata ya mashuka arayasasa. Umugabo niko ngo kuja kumubaza ngo agiye umva yasubiye kuja kuryama nkuko yahora. Umugore umva nta kintu kimwe yamubwiye. Uhama asubiyeyo arabona ya mashuka, aribaza ati kweri ko umugore yashase aya mashuka mu cumba c'umuyaya. Niho rero ngo yabimubaza ati mbega kweri ko amashuka nazanye wagiye kuyasasa hariya mu cumba c'umuyaya. Aterega we databuja, wewe abantu bo muri inzu bose urabagaba n'ibintu byose ni ibyawe. Ntiyateye induru, yaramwamiye. Umugabo akogwa n'isoni, araraba ingene umugore atamututse atateye induru. Ngo yaciye amubwira Dimanche atumva ati ndinde atujana. Bacajana kuri eglise, ngo bahamagaye abihana, yabaye wa mbere. Urumva uyu mugore yamenye kwifata kandi mu gihe kigoye. Haleluya. We yaramenye ati intambara sinshobora kwigwana ngo ndayishobora, ariko ushobora kuyingwanirira n'umwami wanje. Haleluya. Aravuga ati intambara ni yawe, warareka kugwana. Kenshi dukunda kugwana, dukunda gutera induru, ariko iyo duteye induru tuba duhaye noneho inkomezi wa mwasi yari yateye wa muntu, tuba tumutije amaboko kugira noneho yonone gusumba. Mugabe igihe tumusuzuguye tukamwereka kumengo twabibonye, Satani aramaramara. Kandi nuwo wayakoze ikosa abonye mugenzi we ata reaction yo gutera induru ibaye, nukuri arahinduka. Rero twige by'ukuri kwamira abo tubana. Haleluya. Cyane cyane abadamu mwamira abagabo banyu. Mwamira abagabo banyu. Ejo bundi hari umukozi w'Imana yatwigishije, ndavuga ati kenshi dukunda kuraba umuntu tuba turiko turavugana nabi. Niyo aba ari umugabo n'umugore, umugabo agashaka gushwanira umugabo ariko ntamenye ko hari ukuboko k'umugwanizi
satani yitije ukuboko k'umugabo wiwe kugira ngo agire iki asambura urugo, ariko umuntu afise amaso abona kure aramenya ngo hariho umwasi ari inyuma. Haleluya, hari umwasi yishije inyuma ashaka guhungabanya umutima wanjye. Rero wewe igihe ubyifashemo neza, satani araheba iyo nzira ko yabonye ko wagize iki, ko wamunesheje. Haleluya, haleluya. Rero wigarurira umutima w'umugabo wawe mu kumwamira ivyamwa, mu kwitwara neza, mu kumuganiriza naho babaye ikibazo. Haleluya, wige kwifata, wige kwihangana, hanyuma ikibazo gitoregwa inyishu mu rupfasoni. Haleluya. Ikigira gatatu ni ukugira nawe uhorana amahoro yo mu mutima. Birakeneye yuko uhorana amahoro yo mu mutima. Burya iyo washwanye n'umuntu bantu b'Imana urabura amahoro, kandi iyo ubuze amahoro menya ko bikuviramo ingorane, kandi n'uwo mubana bimuviramo ingorane. Ahantu hataba amahoro niho umwasaba. Haleluya, ariko hari amahoro niho Imana iba. Reka turabe mu ijambo ry'Imana mu Itanguriro igice cya 3 dusome murongo wa 16. Igice cya 3 dusome umurongo wa 16. Ngo kandi abarira uwo mugore ati, nzogwiza rwose umubabaro wawe ufise inda, uzokwama uvyara abana ubabara, kandi umugabo wawe uzomuhoranira inyota, nawe azokuganza. Muriko murabyumva? Igihe wewe utabaye maso by'ukuri, kuko umugore murumva ko akenera kwamira umugabo wiwe, kuko tutaje kuramwamira. Murumva icyo Imana yavuze igihe umugore yakora icyaha, Imana yavuze ngo uyu mugabo uzomuhoranira inyota kandi azokuganza. Urumva biragusaba rero wewe kuca bugufi, kuko igihe udaciye bugufi, iyo habaye n'ibintu byo gushwana, iyo habaye n'ibintu, urumva abagabo barafise ukuntu bobo niyo habaye ikibazo barashobora kugihunga. Mbwa kenshi umugore biragoye ko ahunga ikibazo. Kazi gituma bigoye ko ahunga ikibazo umugore. Urumva umugore ni nkingi. Ni nkingi. Inkingi ifasha iki? Ifasha umuryango. Ubufasha abana, ubufasha abakozi bari mu rugo, ubufashe ndetse nabo mutunze, uri umuntu byose umengo biri ku mutwe wawe. Haleluya. Biri ku mutwe wawe. Rero igihe utabyifashemo neza, wa muntu akaguhunga cyangwa umutima wiwe ukakuvako, niwe bibabaza gusumbawe. Haleluya. Niwe bibabaza gusumbawe, kuko urumva ijambo ry'Imana ngaha ryavuze ngo uzomuhoranira inyota kandi azokuganza. Ya nyota yukumva kukeneye sekirite y'umugabo wawe iguhoramo. Ni turabe ni yatebye gutaha, ari utazi aho yiriwe, ni utazi byari urahungabana. Ega byatanguye kera mu itongo rya Edeni, niyo byatanguriye. Haleluya. Nico gituma ukwiye kubaha umugabo wawe, kugira ngo hagire iki, uhorana amahoro. Urumva ntihagire ibintu biguma muri ko murasitanamo, kuko kuganzwa byatanzwe n'Imana. Uri munsi y'uburongozi bwiwe. Rero biragusaba kumwubaha kugira ngo ubwo burongozi bugumane amahoro. Mugume mwumvikana, kuko igihe mutumvikanye nukuri urabura amahoro. Urabura amahoro. Ndabizi nayobora umutamakazi. Nayo umutamakazi arabura amahoro. Kandi iyo bipfuye urabona kenshi bigora wewe. Kuko bo uko Imana yabaremye n'abantu barugara umutima wabo uri mu byumba byinshi. Umutima w'umugabo bamwe ibyumba byinshi. Iyo mushwanye arashobora kugara icyo cyumba cyo gushwana, akugurura ikindi cy'umunezero, akagenda uhura n'abagenzi, akaryohe gukamenya nta kintu na kimwe kigeze kiba. Ariko umutima w'umugore uba mu cyumba kimwe.
muriko muravyumva uba mw'icumba kimwe niba washwanye n'umugabo niba wagwaje umwana niba umwana yakugoye niba hari wagututse niba byose urabigendana aho wicaye umuntu arakubona kuri magorwa arakubona ko ivyiyumviro vyawe vyatakaye kubera ko Imana yakuremye ufise umutima uri mu cyumba kimwe ariko abagabo barugara ivyumba. Haleluya. Nico gituma bigusaba ngo mwubahe. Haleluya. Ntimuremwe kimwe kwihangana ntimufise kumwe kuko umugabo arashobora gusa n'umuntu atani kibazo afise kandi avyuzuranye ariko we ntibikunda. Haleluya. Ntibikunda. Icyanyuma kugira ngo urindwe kuko Satani arazi ku mutwe iyo rashe umutwe kubaho ntibishoboka. Urumva wowe uteza kumwubaha kuko Satani urabizi neza yarashe umugabo yarashe umugabo hakagira akantu kivanga akaraswa kaba kabaye ibintu byose birasanzara ugasanga abana nta mahoro umugore nta mahoro mu rugo ibintu byose byaparanganye. Haleluya. Kuko ari we mutwe ari waganza ari we yahawe autorite. Haleluya. Yukurinda. Urumva none iyo inzu imiryango yavuyeko ibintu byose birinjira ibintu byinshi birinjira. Rero umuntu w'Imana nahawe kuba maso umenye ko umwasi we aragomba gusambura aragomba ko urwo rusambuka ariko niwe w'amaso ukagenda uko ijambo ry'Imana rivuga ukamenya ngo umugabo n'umutwe ninda kumwubaha. Haleluya. Ukamenya kurinda kumwamira ivyamwa ukamenya kuteza kumusengera ijoro n'umurango. Haleluya. Kuye kwa mumusengera ko Satani amufitiye ipfuhe rikomeye kuko araza amushikiriye kwabashikiriye umuryango amushikiriye abazi ko byose abironse. Uzuraba urugo rurimo umugabo atunganye ameze neza ahagaze neza uzuraba ingene bigenda neza. Nico gituma umugore akwiye imisi yose kwa amasengera umugabo wiwe kwiye kumusengera ukamenya ngo ni cible ya Satani. Abari hanze bongera muranyumva cyane kubera murazi ko ivyo bihugu uyu munsi usanga umugabo umenga nta gaciro gifise. Uwo n'umugambi wa Satani si umugambi w'Imana. Ko umugabo ni wo kubahwa umugabo ni wo gusonegwa. Haleluya. Ariko umugore rero w'ubwenge umugore yubaka urugo rwiwe neza amenya inshingano ziwe akamenya ko uwo bagwana ngo sawa inyama n'amaraso ntakubita urugohe aca mu nzira zose kugira ngo akudestabilize nongera destabilize urugo rwawe. Ariko ni waba maso nta kabuza umwami Imana azogushigikira kandi azotuma urugo rwawe rugenda neza. Imana yo mwijuru ibampezagirire. Sindambirwa mama Imana kugushimira imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Sindambirwa kuko ninahaza no kugukengurukira kuko iminsi yose mwami Imana uratwigisha uradukebura uradukomeza kandi imbaraga baradusezeranije ko warivugiye wowe ubwawe kutazokwigera udusiga twenyene na rimwe ariko kuzobana natwe gushika ku mpera y'isi. Shimwa ko n'ubu turi kumwe nawe kandi mwami Imana ndasenze ngo n'ubu ukomeze kuturongora utugire neza twese kugira ngo tubashe kubaka ingo zacu neza. Urakoze kubyumvise kandi kwemeye kubidukorera icubahiro ishimwe bibi byawe abandi abisenge ndabyizeye kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen.